Reka turabaha ikaze inshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kugenda mwumviriza ibiganiro n'amakuru byose bigenda bitambutswa kuri imbonesha kure yacu kandi ari na yanyu imbonesha kure imwe rudende nyene ikomeza kugendera tokoza amakuru agiye atandukanye kabashitsa ku gatanu kandi niyo mpamvu tugusabye wowe utaheze gufyonda sabone uracareba munsi video harimo akantu kameze nka gakengere ucaka fyonda ko hama dukomeza kugenda turabana mu ngingo nkuru ndetse n'amakuru yose dukomeje kugenda turabashitsa ku gatanu kandi update zose zikomeje kugenda zidushikira ningaha ugomba kuzibonera ningaha ugomba kuzumviriza neza ugaca urasobanukirwa ibikomeje kugenda biravugwa ngaha mu gihugu cyacu Burundi ndetse no hanze yacyo mu makungu agiye atandukanye azengurutse igihugu cyacu Burundi kandi tukongera tugaterana kajisho muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo imirwano ikomeje kugenda imeze ngaha muri kiriya gihugu hagati y'ingabo za Kongo ndetse n'umuhari wa M23 tukaca turagenda tubibasigurira neza mugaca muragenda mu byumviriza neza idonido muca muragenda musobanukirwa uko byo babyifashe. Rero amakuru akomeje kudushikira muri aka kamwanya nuko ngaha mu gihugu cyacu Burundi umutekano ukomeje kugenda urazamba bitewe nuko komiseri Muwaze ariko aragenda atuma abanyagihugu benshi bibaza ibintu bikomeje kugenda birabera ngaha mu gihugu cyacu Burundi bitewe nuko ariko aragenda yitwaza ko yotumwe na President Evariste Ndayishimiye ibintu bikomeje kugenda birakwirakwira ahantu hose biri monogoza ahantu hose abanyagihugu bagakomeza kugenda baratera akamo leta y'igihugu cyacu Burundi indongozi zose za CNDD-FDD zose zico zirumviriza neza ibintu bikomeje kugenda birakorerwa abanyagihugu bace bararondera igisubizo cy'ibibazo bikomeje kugenda byukariza igihugu cyacu Burundi. Komiseri Muwaze rero nici cyo baca yakoze cyatuma abanyagihugu bose bakomeza kugenda bamwibazaho ace ngo nafatwe ahanwe abaci baramuhana ashyirwe muri mukasho bitewe nuko yoba yarakoze amabinga ha mu gihugu cyacu Burundi. Reka rero tugusabe kugira utaja kuri imbonesha kure kugira ukomeze kugenda bumviriza ibiganiro n'amakuru byacu bikomeze kugenda biratambuka kuri imbonesha kuri yacu kandi ari na yanyu imbonesha kure imwe rudende ikomeje kugenda bashitsa ku nkuko tubijitwa ko namenyesha makuru bacu bakora irya nino mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'abandi bakora irya nino ngaha mu gihugu cyacu Burundi cyane mu gisagara cya Bujumbura bako baragenda batohoza amakuru menshi bakayadushitsa ku gatanu kandi namwe tukayabashitsa ko mugaca maragenda muyumviriza. Rero reka dutangwe twumvirize komiseri Muwaze arakaza batazira nyeganyega cokoloko yaragandaguwe yaramaze kugandagura umunyagihugu witwa Joseph Habiyaremye wo muri komine Kabalore amwangiriza ko yoba ashora ikawa mu gihugu cy'u Rwanda. Ibintu bikomeje kugenda biratuma abanyagihugu benshi bumviriza ibi bintu Muwaze Moses yoba yarajijije Joseph ibintu bitumvikana umupolisi nguyu ukomeye ngaha mu gihugu cyacu Burundi yoba yarakoze amabingaya aziza umunywanyi we kuba yoba ashora ikawa mu gihugu cy'u Rwanda. Ibintu bitameze neza biriko biragenda bitagaragaza inyifato nziza ku ruhande rwa Moses. Ibintu bikomeje kugenda biratuma abanyagihugu benshi batera akamu CNDD-FDD indongozi zahabi kugira ngo bace baragenda barondera icaha cyakozwe na Moses aco arafatwa ahanwe. Ibingibi rero iminsi ibaye myinshi cyane ngaha mu gihugu cyacu Burundi ishika ku 8 nyeganyega adahanirwa ico caha cyo kuba yaragandaguwe Joseph. Haciye iyo misi yose ine gusa komiseri Moses arakaza yinjiye mu gihugu ca Tanzania mu modokari yo mu bwoko bwa voiture Toyota aja kunywesha igitoro kandi Moses akaba kurikiranwe abanyagihugu bakomeje kugenda bamushinja ko yoba afata igitoro kivuye muri Tanzania akakinjiza mu gihugu cyacu Burundi kandi nta burenganzira byoba abifisiye ibintu byoba biriko biragenda biteza umutekano muke ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kubona hari ibibazo byinshi biri kugaragara ngaha mu gihugu cyacu Burundi ariko batazira akitwaza ico yoba arico
akajya kunywesha igitoro muri Tanzania akinjira mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko nta burenganzira yoba yabifisiye mu gihe twebwe turi ko turashakisha uburyo bwo gushakamwo igitoro kugira ngo dushe turashika aho twakagombye gushika ariko we agaca arajya kukirondera mu gihugu cya Tanzania. Ibintu bikomeje kutagaragaza imyifato. Ico gihe Nyeganyega yararaye ashitse muri komine Nyanza mu ntara ya Makamba ahitwa mu Mayange aho afise umwe mu bakenyezi biwe. Nyeganyega yinjiye muri Tanzania aciye muri komine Mabanda aho bita mu Mugina. Amasoko yacu yemeza ko Nyeganyega yavuye aho Muyove aje yitwaje igitoro icyinshi cyane mu tubido twinshi dutandukanye ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Urumva yari ariko arakora ubucuruzi bw'igitoro aca aragenda amenya areba uko abanyagihugu bariko baragenda biyamiriza leta yacu igihugu cyacu yiyamiriza leta y'igihugu cyacu Burundi ko hari ikibazo cy'igitoro ariko we aca arajya kugishaka muri Tanzania kugira aca arakinjiza mu gihugu cyacu Burundi bace baragenda akigurisha aronke amafaranga. Urumva n'ubucuruzi butameze neza, ubucuruzi adafisiye uburenganzira, ubucuruzi Repubulika yacu itamenye. Ariko ibi ngibi turaza kumviriza impamvu ki yoba abikora. Ese Moses niki cyaba gituma yitwaza ibyo ngibyo? Turaza kuvyumviriza, komeza wumve neza kandi uravyumviriza. Ku ruhande rumwe Nyeganyega agandagura abanyagihugu ngaha mu gihugu cyacu Burundi ko bitewe nuko bakekwaho ko binjiza cyangwa bagurisha ikahwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ku rundi ruhande Nyeganyega agandagura abanyagihugu bitewe nuko bo hari byinshi baba bakurikiranyweho na leta, kandi abanyagihugu benshi bakanavuga ko yoba yashigwa muri mukasho bakamuhanira icaha yoba akora bitewe nuko agura igitoro muri Tanzania kandi nta nkomanzi yoba abifisiye, atankomanzi. Ubwo ni yari akwiye guca yirasa nawe. Turi abanyagihugu bari basasi nawe yoca akwiye kwirasa bitewe n'ibyo akorera abanyagihugu, ibitewe nuko uyu Moses hari byinshi yarakaje abanyagihugu. Dushobora kumva inkuru mbi nonaha bite inkuru mbi yuko abanyagihugu bamufashe bakamwica, kandi ugasanga ni ibintu biteje inyifato itameze neza ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Komiseri Moses arakaza arongoye igipolisi ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Turanyumvira muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza atera ubwoba abanyagihugu ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Ibi byose abikora ari ukutera abanyagihugu ubwoba ko ivyo abikora yitwaje imbarutso yavyo. Ikimuri inyuma nuko yoba yitwaje ko yatumwe na Perezida Evaristo Ndayishimiye. Acaragenda agandagura abanyagihugu baca barenjira mu gihugu cy'u Rwanda, ariko yitwaje ko ari yatumwe na Perezida Evaristo Ndayishimiye. Amatoza menshi dukomeje kugenda turakora kuri ibi bintu, niba koko Moses yo abatumwe na Perezida Evaristo Ndayishimiye kugira ngo acaragenda agandagura abantu. Duheze kugenda twumviriza ubunyoroje bukomeje kugenda burabera ngaha mu gihugu cyacu Burundi, aho dukomeje kugenda twumva abantu bakomeje kugenda bicwa ariko batazira cyo kurugo awe akaja kumugaragaro. Leta yacu nice iramuhanira icaha cyose yoba akose. Ibyaha kurikiranye kugandagura abanyagihugu, kugura igitoro muri Tanzania kanza kukigurisha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ibintu bitagaragaza inyifato nziza ngaho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka rero turabasabe mwebwe mwakomeje kugenda mwumviriza aya makuru yacu, izi update zose tuba dufise. Urumva ibintu bikomeje kubera mu gihugu cyacu cy'u Burundi ntabwo bigaragaza inyifato nziza, kandi biriko biratuma igihugu cyacu gisubira inyuma kigarushaho gutera
gusubira inyuma mu bijyanye n'ubukungu, ubukene bukagenda butwugariza. Reka rero ndagusabe kugira ngo ukomeze kugenda wumviriza ibiganiro n'amakuru byose bigenda biratambutswa ngaha kuri imbonesha kure yacu, kugira ngo ukomeze kugenda wumviriza unasobanukirwa amakuru yose akomeje kugenda aravugwa ngaha mu gihugu cyacu Burundi ndetse no hanze yacu mu makungu agiye atandukanye azengurutse iki gihugu cyacu. Reka rero tukwifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana kandi tukubwira ko tugukunda cyane.